Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igerekerezo rya 29 gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi nka hose mu gihugu cacu haritezwe kandi imvura mu bice vya Ngozi Kirundo Muyinga Karusi Ruyigi hamwe na Rutana azoba hakanye kurusha handi ni Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:53 zo ku mugoroba amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira